nongere kubaha ikaze rero mu makuru arambuye nk'uko nari maze kubabwira imvura y'umuhindo ikomeje mu bice bimwe bya Afurika y'Uburasirazuba ikomeje gutera ibibazo bishingiye ku myuzure mu Burundi. Abantu barenga 500 bo mu ntara ya Cibitoke basenyewe amazu n'iyo myuzure ndetse itembana imyaka yabo yo mu mirima, bahangayikishijwe no kutagira aho baba nk'uko tubibwirwa na Eloge Willy Kaneza. Abatanye ingo zabo bose bahungiye ku mashure. Abo muri zone Masango bari kw'ishure nshingiro rya Kibati, mu gihe abo muri zone Ndora bakiriwe kw'ishure nshingiro rya Myave. Abavuga ko atacefo ca ruguru bagifise muri kino gihe. Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu, hama rero n'imirima iragenda, duca tubura aho tuja, twaciye tuza ngaha badushaka ku mashuri tuba twakambitseho. Izindi ngorane zatuzanye aha sineza hatuzanye, turagowe twahangayitse mu bibondo. Jewe inzu yarahomotse n'ibihomoka byaradutwaye, twaciye tuza gucumbika ku mashuri. Urazi ubuzima bwo muntu ze bwo ku mashuri urumva ni nko mu buhungiro, ntacyo turya ntacyo twimariye. None ubu turi ngaho uko turabura icyo turya, imirima yose yaratwawe, nta kintu dufise. Igihomoka kimwe cyaraje gihera imbere y'umuryango kirashishima kijepfa, ugi ikindi gihomoka gica gihera haruguru gica gihita kigwa ku nzu. None jewe ubwo babuca buramfata, jewe n'abana tucama turapfamo. Ubwo bwoba sibwo bwonyene bafise. Mu gihe igice ca kabiri c'umwaka w'ishure buca gitangura, bafise impungenge z'uko buraho bakika umusaya bitewe n'uko batsindaro mu masomero. Ubwo baturabufise ni bwinshi, urumva n'abanyeshuri bazotangira ataho tubona natwe tuzoca tuje. Gosaba leta yuko yotwegeraniriza nk'ahantu yobona yoca idushira. Bimeze nabi cane. Kwanza ntijyambere jewe inzu yose yarabomotse. Icyo dusaba kubera tuzosubira muhira hose haratwawe. Kosaba leta yuko yodushirira ahantu bakaduha n'ikigwati tukabamo nta kundi. Kandi dufise ubwoba bwoko amashuri bucatangura, none tuzoca tubabande tuzoja he? Aba rero muduserushira imbere murabe ko leta yoturaba akagwati kakanyovu twoja. None icyo nosaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba, nukuri twebwe turahangayitswe gose. Iyi myitwararika abajejwe intwaro barayumva. Tade Muhitira n'umukuru wa zone Masango. Aha ababene gihugu bayiranije ngaha ndikuba baragowe bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere. Akarere gusa ariko tuvuga ko muri akarere yabaye ndende muri komine itwaza ibintu n'abantu. Abantu bamwe baratwawe, abandi ibintu bya biragenda. Akubwo twashe tugira kandi tukibufise n'amazu yabo abantu bari ngaha yabomaguritse, batagira babika umusaya. Hageze kwa Mungu baburiyo bava niyo baja. Mbere twari twanabivuze muri conseil communal yaheruka kuvuga ati abantu bavuze iyo bava niyo baja. Tuvuye muri iyo conseil niho baca babona iyo bava niyo baja baca ku mashuri. Tone ntaho twobashira, twemera kubashira muri aya mashuri, turasaba umuyobozi aratwemerera. Rero ntako tubobagira naho boza kwikubita mu warafise nk'utuntu twari musinzi twaragiye, umuntu abiragira ateye ubwoba kuba ko risibe ryateye. Abene gihugu bari ngaha ku ngo ni 47 gushika zihari twabonye ziraraha, ariko hariho abandi bari hirya duharuye imiryango yabo irashika 300 hamwe n'abana babo. Leta yoraba icyo yokora, bamwe bagenda bashika ku bantu babashikeko barabutwo baramiza, kandi tugasaba ko niba bishoboka huboneka nk'andi hantu kumbe ho bikigwati bo kuba kigwa canye baricendetseho imbere kubasubira mu izo, kuko mu izo ngo zanaho bogenda ntababika umusaya ntako nibibanza bigaragara. Eka na Charles Nigaba umuyobozi w'ishure nshingiro rya Kibati niko abona ibintu, ahamagara inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'ingwara zifatiye kw'isuku rike zishobora kurandagata. Narije amashure kuambira buca tangira ko barara muri ayo mashure, mbega bizogenda gute? Cyo ni kibazo na leta nuca ndayibaza kugira ngo yishure. Ikindi kintu nacyo cyaciye kishika, dusanga dufise abana 368 harimo abakobwa n'abahungu basohokera mu tuzu twasugumwe tubi, noneho nutwo tubi twadusakaje amahuba twaraye tubomowe n'imvura, ubasiga akazu kasugumwe kamwe. Mbega ncambaza leta, mbega 368 abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasohokeramo ari kamwe? Naje dufise abana babigeme baba bakuze. Ikindi nacyo twaraye duhuye n'ingorane kandi imvura, nukubera twobanze tugashimira leta n'umuvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yohava igaburira abana hari umugambi mwiza, abana barafungura. Ariko gusuba hari ingorane twaraye duhuye nayo bivanye n'imvura, amazi yaracitse. Ubu mbega ko muri stock ari injya zasigaye na ry'abana bahise bafungura, mbega bizogenda gute? Mbega abana bazojya badakaravye? Mbega babavye bazakubiteka bazobiteka gute? Boduha amazi vyihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane. Barabico bafasha kuko ni ingorane bashobora kuhava banduye n'ingwara. Nta matwarete hari nabivuze ko yabomotse, mbega bituma hehe? Kibazo
ikibazo nyene kuko duca tubaza mbega tuzoca tureka abo bavyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze. Imyuzure iturutse ku mvura y'isegenya imaze imisi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize Uburundi. Mu kiringo c'amezi abiri gusa abantu barenga 45 baramaze guhitanwa nayo, abataramenyekana igitigiri nabo baburirwa irengero.